reka kurira. Imana izoguhoza kandi bizogenda neza. Please reka kurira. Ndagusavye reka kurira. Imana ikora ku gihe cyayo kandi nibaza ko Satani kenshi iratwambura biwacu, iratwambura byinshi bitandukanye, ariko Imana kubera ko ibihari, Imana iraduhoza kandi ndizeye yuko izoguhoza kandi ibintu bikaze kugenda neza cyane. Kandi Imana iduha ivyo tuyisavye. Reka kurira please. Tubandanye kuganira. Tubiganire ukuntu byagenze disi. Yo pole sana. Mariage Ngira arangiye. Byavuye bigenda gute? Yarabaye. Nari nzi ko ngiye kwibagira umubabaro nagize mu buto bw'iwanje. Niyo kurondera umunezero. Ariko ntibyakunze. Byavuye bigenda gute? Twarabanye tubona amezi 8. Mwishimye mumeze neza. Ntanguye kwigira kahise kanje. Naho havuka ikindi gikomere. Umugabo twabanye carapfa. Yagiye mu kazi akomeye. Siga muhira. Ariko hageze ku mugoroba baje bambwira ko yapfuye. Muri ico gihe wabo w'umuhungu bari bavyishimiye, byari bimeze gute, bagufata gute, ubuzima bwagiye kubandanya gute? Pole sana kabisa, pole. Ishika muri urwo rugo bari banishimiye kandi bari bambereye abavyeyi. Kuko mabukwe nawubonamwo mama. Baravuga ati ndarose umumama nubwo hagize amahirwe yo kubona mama. Ndarose umuntu azombera mama. Amaze gupfa bose barampinduka umuryango wose. Pole sana. Sigaranye cenye. Imana izokwishura kandi ndi sireserte ko bizokunda. Bamfashe nabi cyane. Uburyo nanjye byasize n'ubwenge. Ndabura uko nifata. Ari amakuru numvise ko byashitse bivanye n'ibibazo wagiye urahura navyo. Uno musi urakomeye koko ko wigeze gusara, urasara nyene baragutwara kwa muganga kwa Rojane. Bagutwaye kwa Rojane. Ko maze kubyara naho narashatse kwiyahura. Kukiziriko nyene nari naciyambitse. Baca barakubona. Wari umubanyi yambonye caraza gukata imigozi. Imana igufitiye umugambi mushikanje. Kubera ko umaze gushaka kwiyahura gatatu, ariko Imana ivuga ati no. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagera. Ndazi ko muri benshi mudukurikirana, ndazi ko muri benshi mwakunze ibikorwa by'iwacu. Reka ndanabifurize umwaka mushasha mwiza wa twese wo kuronka imigisha ikomoka ku Mana, na cyane cyane umwaka wo gusenga cyane, umwaka wo gusenga twambaza Imana, kubera ko Imana niyo yaturemye, nizi ubuzima bwacu, nizi uko tubayeho, ndetse nayo izi imigambi yacu yakazoza, kubera ko umwana w'umuntu nta bushobozi afise bwo kubona kazoza yacu. My name is Starboy the Ship. I like to support everybody in Star TV. Ni Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, ubeshi, umukozi wo mu nzu. Yes, uko biri kose iyi ni televiziyo iwacu dukunze gukora kenshi na cyane n'ubufasha baburimwo, ariko amunkundire ndabahereze umu invité yashoboye kuza hano, arafise akamikro kiyo turaza kuganira byinshi, tuza kuganira nawe, ariko munkundire imbere yuko tuganira amanze abidondore kugira mumenye uwo turi kumwe, ndetse ndanamwakire mu bwa Star TV. Sister meze neza? Tumeze neza. Urakomeye? Amazina ni gute? Niyomungere Mireye. Niyomungere. Usanzwe ubahe neza na neza muri kano kanya tuko turaganira? Kanyosha. Turaduza akaji naho tugwaye akamikro n'ubwogo mugafatiye aha kugira bikorohere kuvuga, ukaduze neza, kubera ko nka twebwe tuzimenyereye, usanga twarabimenyereye tukazigumana. Karibu rero muri Star TV.
turi kumwe na Mireye kugira ngo aguhamagare hano mu bwami bwa Star TV bavuga ati fasha warafashe twese turi ngaha kubera twafashijwe. Mireye asanzwe yubatse arafise umwana ku bantu bariko baradukurikirana kugira bamenye neza na neza Mireye uwo ari we naho asanzwe avuka neza na neza. yubatse afise umwana duza akaji cyane uduza akamikro gutya kugira ijwi rivugiremo neza. Asanzwe yubatse arafise umwana haje umubebe yitwa gute? Irakoze Tonishama. Tonishama bisigura ko ari umuhungwe umusore ejo tuzomukwera suko none twisanzure tuganire nyene tuvuge nk'abantu nubwo nyene akagwara nyene kagufasha ariko uko biri kose nibaza ko tuza kuganira. Mireye usanzwe uvuka he neza na neza mu ntara ya Mvuka Igitega. mu ntara ya Gitega amaja he neza na neza ko ya Gitega narabaye imyaka 3 ndavyibuka. Ni mu ntara ya komine Giheta. Komine Giheta neza na neza murahazi ubugira na Brarudiri muri komine Giheta. Ya jenize muri Jeto sinzi ko hazi uburenganye Giheta ugira winjire mu muji neza. Yes tukumwe na Mireye muri kano kanya turi kumwe je narakiriye inkuru zawe barambwira byinshi bitandukanye ariko numva umenga sinovyivugira keshi ndakunda yuko umuntu yivugira. Mireye nibaza ko atari umwana kandi nibaza yuko aciye ubwenge kandi nibaza ko iyo uvuze ikintu baraza kugitahura cyane kurusha uko je no kivuga. Ndashaka uze kuduza ijwi kubera ko abakunzi ba Star TV dufise baze kukumva. Numva shaka kumenya ubuzima bwa Mireye ukuntu bwagiye burakurikirana kugira buri muntu wese aze gutahura ati ikiganiro cari gishatse kuvuga iki, ikiganiro kigambije iki, ikiganiro ndagikoze kugira habeho iki. Sinzi ko tubwira neza na neza duhereye Mireye yatangwe guca ubwenge ukuntu yarabayeho kubandanya nyene use n'utubwira ubuzima nyene muri kanuni uko bwari bumeze gushika uno munsi Mireye uko ari. Karibu cyane. Murakoze. Je navukiye Igitega. Navutse mfise abavyeyi bose. Ndiko ndakora gato. Ngira amahirwe make mama aritaye Imana. Pole sana. Amaze kwitaba Imana twaciye mu buzima bubi. Twagiye guhura n'ivyago bikomeye. Pole sana. Ubuzima bwacu nyine butangura kugenda nabi. Twaduze papa rero yashazana uwundi mugore. Uwo mugore yazanye ntiyatwishimiye. Ntiyatunezererewe na gato. Adufata nabi. Katuraza inzara, katwiriza inzara. Kandi ivyo kurya ntivyari bibuze ariko yabibima ari uko bibuze canke yabibima kandi bihari akabikorana inzigo. Vyari bihari abikorana inzigo. Rero turabandanya tuba muri ubwo buzima. Ngetse haruguru gatoya mbona ati ubuzima sinobugumamo. Dusubiye inyuma gato wabuze umuvyeyi muri abana bangahe musanzwe muvukana musangiye papa na mama? Twarabana 9. Ubuzima burabandanya. Mumaze kubura umuvyeyi buranka nkuko bivuze yuko mutafungura bivanye nuko mubibuze mwareka gufungura bivanye nuko abibimye. Ubuzima bubandanya gute? Bwarabandanije nabi nyine. Numva nshaka kumenya nyene sobanurire kugira buri muntu kuko inkuru yawe ndayizi ariko numva nshaka uyivuge kujya nyene iri ntacyo bitwaye kugira kubera ko bituvuga birigisha abantu siko bituvuga n'ijambo ry'Imana kwaturi cakubaye ko buri kintu cyose n'umuntu agikora birashika akakireka kubera biciye mu ucu ryawe biciye kuri Star TV biciye ukuvuga kwa ukaturi vyakubayeko. Nturire nta kibazo nibisanzwe nturire. Byambaye byari ibintu bibabaje. Pole sana. Je mu buzima bubi. Pole. Ariko Imana irahari tu. Harageze igihe
ndaheba ku ishuri kuko nabura ivyangombwa byo kujana ku ishuri mpitamo kubireka nza ndarondera ubuzima bw'iwanje nyene kugira ngo ndabe ko noshobora kubaho kuko bakuru banje bari baramaze kuja kurongorwa usigaye uri wenyene ko mama yapfuye nije ndi gatoyi ka bose pole sana cambaho uko nyene nza ndaja kurondera ubuzima hari aho vyakunda nkaronka ico ndya hari naho vyashika nkakibura pole sana bigenze uko niyumvira kwiyahura kenshi wiyahure nyene uve hano kw'isi bana we ko nabona ubuzima mbayemwo ntibwanyorohereza na gato ugatera ko rero noguma nduhira kw'isi reka mfume niyahura mve pole sana co genda ngomba kubigerageza ariko biranya Imana irankingira haleluya amina nabigerageje kenshi ariko Imana yagiye Imana ishimwe cyane Imana igufitiye umugambi kandi bizogenda neza pole kabisa Amabi bimaze kwanka ubuzima bwahavuye bugenda gute urumva ko ari mu rugo ni wari bwibaruke wari uri muto abandi barakoze ubukwe ariko ubu ngubu ufite umwana byahavuye bigenda gute imbere kugira ubuzima bukomeze kugira bukomeze nahavuye ndonka umuhungu nyene dukundana wo mu kibano yarazi ubuzima mbayemwo kivuga ko naho uri umwana reka ndagutware tugire mariage uzopfa umuzagurirwa mu rugo rw'iwawe wari ukiri umwana wari ufite imyaka ingahe imyaka 17 barabahezagiye ku myaka 17 twaragiye kugura imyaka kugira ngo bemere mwaguze imyaka kugira urabe ko urongorwa uve mu buzima bubi ukuntu bayeho nabi mariage yarabaye ariko ico gihe mariage yarabaye barabinezererewe abo muhira mukaso n'umuvyeyi ntibavyishimiye cyane ntibigeze baza no mu rubanza na papa yabavyaye ubwite na wene ntago yabitaho ico gihe yari yahindutse cyane ntiyari ikitwitayeho ngo ntiturabana biwe urakora mariage urashika mu rugo vyahavuye bigenda gute umaze gushika mu rugo kumenga pole sana pole gakurira please yakurira pole sana pole gakurira Imana izoguhoza kandi bizogenda neza please reka kurira ndagusavye gakurira Imana ikora ku gihe cyayo kandi nibaza ko satani kenshi iratwambura biwacu iratwambura byinshi bitandukanye ariko Imana kubera ko ibihari Imana iraduhoza kandi ndizeye yuko izoguhoza kandi ibintu bikaza kugenda neza cyane kandi Imana iduha ibyo tuyisavye gakurira please tubandanye kuganira tubiganire ko byagenze disi pole sana mariage ngira arangiye byavuye bigenda gute yarabaye nari nzi ko ngiye kwibagira umubabaro nagize mu buto bw'iwanje niyo kurondera umunezero ariko ntibyakunze byavuye bigenda gute twarabanye tubona amezi 8 mwishimye mumeze neza ntanguye kwigira kahise kanje naho havuka ikindi gikomere wa mugabo twabanye carapfa
numva ashaka kumenya yitavye Imana agwaye pole sana canke vyagenze gute yo kananje. yapfuye agwaye Mm. yagiye mu kazi akomeye Mm. asiga muhira ariko hageze ku mugoroba baje bambwira ko yapfuye Nta nubwo yakoze accident. yakoze agisi Guys. Aho muri ico gihe mwari mwamaze kuronka ikibondo mu mezi 8 nta kibondo cari bwaboneke. inda yarikutse Wari ufise imbanyi. Ubuzima buba busubiye hasi. Muri ico gihe waba w'umuhungu bari bavyishimiye, vyari bimeze gute, bagufata gute, ubuzima bwagiye kubandanya gute? Pole sana kabisa, pole. nishika muri urwo rugo bari banyishimiye kandi bari bambereye abavyeyi kuko mabukwe nawubonamwo mama baravuga ati ndarose umumama nubwo ntagize amahirwe yo kubona mama ndarose umuntu azombera mama amaze gupfa bose barampinduka umuryango wose Pole sana. sigara nicenye Imana izokwishura kandi ndi certain ko bizokunda. Wagumye uba muri iyo nzu mwabamwo n'umwubakanye canke? gusa naye gusubira kwa papa ngo bikunde muka papa ntabwo yari kunyishimira. Ho wararonka utufungura muke wari ufise imbanyi wibarutse umuryango w'umuhungu wagufata gute? Haragufashe neza? afashe nabi cyane uburyo nanjye byasize n'ubwenge ndabona uko nifata. Ari amakuru numvise ko vyashitse bivanye n'ibibazo wagiye urahura navyo. Uno musi urakomeye koko ko wigeze gusara, urasara nyene baragutwara kwa muganga kwa Rojante. Bagutwaye kwa Rojante? Uko gusara aho kwavuye hehe kugira usare ubu ukaba warakize? Kwari ukwiyumvira cyane ku bibazo waciyemwo canke abo mu rugo rw'umuhungu baraguturubise cyane? Byavuye ko niyumvira ubuzima navukiyemo mbona nubwo ndiko ndakomeretsamo ncaniyumvira cyane abo muri urwo rugo rw'umugabo nabo baranyanka baranturubika nanjye nisanze ndi muri ico kigo c'abasavye nazi nyene navyabaye ariko uraza gukira kubw'ububasha bw'Imana. Haleluya. barasengeye biragenda neza. Wow. Ijambo ry'Imana ruze twitwaza ijambo ry'Imana mu kintu cyose. Imana yarazuye Lazaro. Lazaro yari yarapfuye yanutse ari mu kuzimu, ariko Imana yaravuze ati Lazaro kanguka uvyuke. Lazaro kanguka uvyuke. Tumenyereye bakangura umuntu aryamye asinziriye, ariko muri ico gihe Lazaro yari yabuze, ariko Imana yavuze ati vyuka Lazaro. Na Yesu ku musaraba nibaza ko shetani yaramugerageje iravuga ati ikure kuri uwo musaraba, ko wigize umumesha, wigize umuntu hatari, ikure kuri uwo musaraba. Ariko Yesu yaravuze ati je ntegereza kwigira umuntu muto kuri Satani abone yuko ndi muto, ariko nze ndamumara amazi. Niyo ashaka Jesus bijya bitoboro biri mu kiganza yari kubifubiranya ku buryo tutaza kubibona, ariko yashatse kwicisha bugufi yereke n'abantu yuko yatubambiwe ku musaraba kubera ivyaha vyacu. Bisigura yuko rero Imana itashatse kupfira avuga ati ndacyagufise ku mugambi, numva uracyari muzima. Haleluya. Yes, urumva yuko vyabandanije urakira urasubira mu buzima, ariko nibaza yuko umwana batigeze bamukwaka. Nimba amakuru naronse atariyo, byarashitse waba umuhungu ashaka kukwaka umwana ari wamwivyariye. Ariko muri kino gihe uri kumwe n'umwana. Ndi kumwe n'umwana. Ariko mato nsumira ngo n'ubuzima ntago bumeze neza no munsi. Kubaho
kuko nkiva ruguru narose umugiraneza yumvise inkuru yanje avuga ntabwo ukomeza kuba muri ubwo buzima wenyine kuko maze kubyara naho narashatse kwiyahura ikiziriko nyine nari naciyambitse baca barakubona kubera umubanyi yambonye caraza gukata imigozi. Imana igufitiye umugambi mushikanje kubera ko umaze gushaka kwiyahura gatatu ariko Imana ivuga ati no umunsi umwe izishima kandi umumabaro ufise umunsi umwe uzohava uvyizere kuko ubugombe bw'Imana byose birashoboka. Twizeye Imana cyane, hari abarozwe bagasenga, nanjye ndi mu bantu bigeze kurogwa ndasenga ariko ndakizwa n'Imana kandi uburozi nari naroze ubwari uburozi bunkuraho campfa ariko narakijijwe n'Imana. Imana ntakidashoboye, Imana kuri inosi ntawe uyiganza kandi imbere tutaravuka tukiri ababebe hariya mu nda ya mama wacu canke abamama biwacu, Imana ibidufitiye umugambi w'iwacu atamwana w'umuntu yaba na satani ashobora gukora ikintu na kimwe. Imana ibidufitiye umugambi. Haleluya. Uko biri kose nibaza ko ubuzima ubayemwo numva shaka kumenya ubuzima bwa misi yose n'icyaha ikintu uzi gukora. Kumbure hari abantu bariko baradukurikirana baba bafise ikintu kanaka baba bafise cyo gukora nka Mire ugasanga arazi kugikora, kumbure bakamuhereza ko kazi ugasanga ubuzima burabandanije ukabaho wishimye umeze neza cyane. Hari ikintu wowe uzi mu buzima bwawe uvuga ati aka nakazi nzi? Wo guha umutahe naho nk'ubuhoze umuntu akaguha umutahe ati reka tuguhe umutahe udandaze, woronka aho ubidandarizaho? Ibintu vyo kurima hari Igitega ntibibaho, ukarimisha ukimbura ukagurisha. Guys, burya abantu iyo tubabona bariko baragenda, burya anye ni wabona ufise ibibazo guys, twese dufise ibibazo. Ni wabona ufise ibibazo ntuze wihebure, kandi ibibazo ufise ntuzubite ko mugenzi wawe. Aha abantu benshi bagenda tubabona umenga bameze neza, cege twahura vraiment nabona umenga nta kibazo afise, mugabo umaze kumwumva akaza akakubwira ibibazo yahuye navyo uramenya yuko yahuye n'ikibazo. Guys, bavuga ati fasha warafashe, twese turi ngaha kubera twafashijwe. Uno n'umuhezagira ukomeye, urashobora gukorera ikintu Mireye bikakuviramo umuhezagira wa 2024 ukabaho wishimye, kubera ko nimba hari ikintu cya mbere kiryoshe guhereza ikintu umuntu akakubwira ati hezagirwa. Urazi yuko n'abarozi umurozi ashobora kukuvuma akakuroga bikanga, kubera ko hari abantu wafashije bagiye baravuga ati Imana iguhezagire, Imana iguhereza ibi. Ivyo bintu gusa bigatuma wa muntu yifuza kukuroga ntanakuronke, kubera ko hari ibintu byinshi wakoze by'umuhezagiro. Guys, cyewe ikintu novuga nibaza yuko nabonye urafise telefone, ushobora gutanga inimero yawe ya WhatsApp, kumbure na rimikashe ushaka kugira icyo akoze. Si ngombwa yuko jewe ndabimenya Starboy, nubwo no bimenya nta na kimwe wifuza kunca ko nta na kimwe, ariko mu gihe afise telefone reka tange contact yiwe, reka tange nimero yiwe, kumbura uzotuma umufasha gukota n'imirimo ibiri ayiteremwe ibintu yimbura azane ngaye Bujumbura abeho afise urumva yaciye mu buzima. Ibibazo umuntu amaze gushaka kwiyahura gatatu ariko Imana ikamurinda ikavuga ati wenda cyagufise ku mugambi. Guys, turonderera imihezagira hanyene. So urashobora gutanga kanimero kawe, bibaye ngombwa nanje nabonye wa telefone ndashobora kukavuga. Nimero yiwe ni 62 71 59 31 60 71 59 31 62 71 59 31 mu Giswahili 62715 931. So nibaza yuko ni nimero asanzwe akoresha kuri WhatsApp, izo nimero nyene sanzwe mvuze. Nibaza yuko no kuri rimikashe ushobora kumuronka, ariko wamanje kumurondera kuri WhatsApp bigakunda ukanamusaba nimero ya rimikashe. Mbega umuha 200 300 arashobora gukota umurimo umwe basagateramwe ibigori no kurima karima hama kaba ubuzima bukabandanya, kubera ko no munsi hari umuntu yatanguye adandaza ikaranga no munsi n'umugwiza atunga
ibiyoba vyo mwibarabara. So je nibaza ko wahuye na byinshi bitandukanye, ico no gusaba gusa no kuremesha, nta kibera ubusa. Buriya anye hari umuntu yigeze kumbwira ati umunsi umwe Imana yarirukanye, Imana yashobora kwirukana amashitani ntagende, mugabo muri wewe ugasanga ntagiye, mugabo umunsi umwe akagenda. Burya ikintu cyo kwisonzesha ni ciza cyane mu bantu. So igihari ntiwihebure, Imana irashobora kureka satani akagukoresha ibyo ashaka, ariko ishaka kumaramaza satani, ariko ashaka kumaramaza iki satani akagukoresha akabona yuko umenga yaramaze kukwiha uruwe wose, urumva waramaze kugenda, ariko Imana ikavuga ati stop, umwana wanje ndamukeneye. Umaze gushaka kwiyahura gatatu vyanka, bisigura yuko Imana iragufitiye umugambi, siko? Jeco no kubwira no kwihangana, je nanje ninagira ico nubura nzovuga ati nukuri gurira, wavuze twashami anishama, nzovuga ati akira gatumbura hereza shama. Nibaza yuko Imana izobikora. Barire natumye urira, natumye ndakwibutsa ivya kera, kumbura abantu bifuza gufasha, natanze nimero. Hari abantu bama bakoze ibiganiro ugasanga muratanga ubufasha bwanyu ntibunashike, cyangwa ugasanga ntibatanze nimero. Turabizi ivyo biraba kandi cyane, ariko uko biri kose nukuri ku Imana mbere yarababaye kandi arakeneye ubufasha bwanyu, arakeneye ubufasha bwanyu. Imana iraduha kugira dusangire na bene wacu n'abatonya wacu n'abakuru bacu. Mirere kandi ndagushimire cyane. Mwihangana ariko mubishire mu Imana cyane, kubera ko Imana nta kidashoboye. Imbere y'Imana byose birashoboka. Yes. Abakunzi ba Star TV reka ndabashimire cyane. Nimero yiwe mwayumvishe. Hari igihe muhava mwibaza ati ivyo ndiko ndavuga nari kunabivuga ndi jenya nataboneka, ariko namubazaniye kugira mwumve neza na neza ukuri kwiwe uko biri kose. Ibibazo birahari muri inosi, na mutonya wawe bafise ikibazo, ariko si gufasha umuryango wawe gusa, kubera ko ushobora kwita umuryango wawe ujya mutonya wawe utazi yuko twese turi bene mugabo umwe. Twese dukomoka ku Mana imwe, yaba umwirabure n'umuzungu, twese dukomoka ku Mana imwe, kubera ko Imana igihe hari Madamu na Eva ntiyaremye umwirabure n'umuzungu, yaremye umuntu. Kuba twitwa abantu, twese dukomoka ku muntu umwe. Imana ibahezagire mwese mwariko muradukurikirana, kandi ndabashimiye cyane ku mwanya wanyu. Murakoze, Imana ibahezagire. Amen.